Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mutiramenye naje bajavye Imana irambona nkuze kubana nabo muri kino kiganiro nkabanza no gusangira namwe iri jambo muri kino kiganiro igitondo gishasha dusoma mu gitabo c'imigani bakunda guca bavuga ngo imigani ya Salomo dusoma mu gice ca 29 hanyuma dusome ku murongo wa 22 turaba amajambo ahari ingene avuga. Murongo wa 22 uvuga ngo umuntu ashungumirwa avyura imitongano kandi umuntu w'inkazi agira ibicumuro vyinshi. Imana yacu dutabare. N'aya majambo nibaza ko yumvikana, nizera ko yumvikana ari muri kino gitabo c'imigani. Iyi migani ivugwamwo ibintu vyinshi kandi ukurikiranye mu buzima bwa misi yose usanga tugenda duhura navyo, ugasanga imigani imwe igomba kwerekana ukuntu abantu bameze, ukuntu abantu bakwiye kubana n'abandi, ukuntu abantu bakwiye guca ubwenge. Havugwamwo ibintu vyinshi bihe n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Aya majambo rero atweretse kuri kameremere yo gushungumirwa, kameremere yo gushavura n'ingoga, yo kugira novuga ngo uburake n'ingoga, ishavu riza n'ingoga, kwa kuntu umuntu avuga ngo akantu gato gusa kabaye agaca rurumba ubwo nyene. Imana tune dutabare. Berekana rero muri no mugani cyangwa se muri no migani nyene muri kino gitabo c'imigani berekana ngo uyu muntu ingene ameze. Berekanye ko bwa mbere bwo uyu muntu ngo avyura imitongano. Imana yacu ni dutabare. Gushungumirwa n'ingoga, umuntu ashungumirwa avyura imitongano. Ntivyoroshe yuko umuntu atwarwa n'agashavu yoreka gushwana n'abantu, ni gake kabaho. Umuntu akunda gutwarwa n'ishavu byihuta. Murazi ko baramaze bakavuga ngo ishavu rikosha kwica uwawe. Imana yacu dutabare. Kandi iyo rimaze kukosha rica novuga ngo umaze kumwica uwawe, mwari majambo umaze gushira mu ngiro ico ishavu ryagusavye rica rikuvako. Bimaze kukuvako rero ugasusigara uricuza icatumye ubikora. Imana yacu dutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, bene data muno ntumbero nyene y'iri jambo ngezwa no kuvuga yuko umuntu yitwa umukizwa, umuntu yitwa umuririmbi, nkuko nawe uri umuririmbi kumbure uri kurankurikirana, umuntu yitwa umukozi w'Imana mu buryo ubu canke buriya. Uretse ko kumbure twese turi abakozi b'Imana, mwese bivanye n'ivyo akorera mw'Imana. Imana yacu dutabare. Mugabo ngomba kuvuga ngo naba bakozi b'Imana novuga ngo bitwa gutyo kubw'amaposte, kubw'amano, sizo kuvuga ngo namagade canke inshingano bajerwe mu bikorwa vy'Imana. Nagomba kuvuga ngo iyi kameremere yo gushungumirwa ni kameremere mbi cane, ni kameremere y'umubiri, ntabwo ari kameremere novuga ngo y'Imana yamukemera. Ntabwo ikomoka kuri kemwera, ariko ni kameremere yo mu buryo bw'umubiri, kandi ni kameremere mbi ijana umuntu mu mitongano. Imitongano naho ni ugushwana, ukuntu uvuga ngo kwa kuntu abantu baja ngaho bagashwana bakoresheje kuvuga amajambo, baterana imiragwe, baterana amajambo mabi, babwirana nabi. Imana yacu dutabare. Hanyuma ivyo rero bica bivamwo rero n'ingorane, hakabaho kugwana, hakabaho no kwicana, hakabaho n'ibindi n'ibindi. Imana yacu dutabare. Ngabo twabonye bavuze ngo kandi umuntu w'inkazi agira ibicumuro vyinshi. Burya umuntu ashungumirwa cane aba ari umuntu akaze. Ntushobora gukarirwa n'ishavu cane udakaze. Ushavura cane burya no gukara ubukaze
ku muntu ari we wese ufise ko ubushobozi uba wumva womurangiriza aho nyene. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero twumvise ngo uyu muntu w'inkazi agira ibicumuro byinshi. Ngomba kwerekana yuko iyi kamere yo kurakara, iyi kamere yo gushavura, iyi kamere y'ukuntu kuvuga ngo yo kururumba nk'isafuriya, iyi kamere kuvuga ngo yo gushungumirwa ari kamere mbi cyane. Uhereye none ukwiye kwigiza kure ugasenga Imana. Birashoboka cyane rwose yuko umuntu yimenyereje kubaha Imana bikunda kamere zahoze zimuganza zikwega ibyaha zigenda ziratsindwa pole hamwe no gusenga, hamwe no kwibabaza, hamwe no kwirinda, hamwe no kwiyubara. Hanyuma umuntu ikintu cyose aricyo gihora kizanana muko gushungumirwa, ikintu cyose gihora kizanana muko iryo shavu, ubwo burakari, akagerageza uburyo bwose yogica kure, yocirinda, yociyubara. Birakunda. Imana yacu nidutabare. Mwene data, sindakuze nawe kumbure ntunzi cyane uranzi, kubera ko wowe uri kurankurikirana uranzi, mugabo jewe ariko ndategura kino kiganiro numva nkwiye gushimikira hanyine, numva nkwiye kukubwira ngo wisuzume neza urabe mu ntumbero yo kugabanya ibyaha umuntu usanga yagendeyemo. Urwanye rero n'iyi kamere yo gushungumirwa, iyi kamere yo gutongana, iyi kamere yo kurakara, iyi kamere yo kuba umuntu w'inkazi. Uyirwanye mpaka uyitsinze kugira ngo bikunde ibyaha byari bigizwe byinshi n'iyi kamere bikurweho. Imana yacu nidutabara. N'amajambo rero nagomba ngo wowe ubwawe wisunze ingene bihora bigenda urabe neza. Jewe iwacu iyo nakuriye hariho umuntu hari umuyangayanga ashwanye n'umuntu mu isoko, hanyuma akumva nyine umengo sinzi nyine uramushavura umubabaje cyane. Icyakwereka yuko amaso y'umuntu yagira yaseseke cyangwa aseswe, uyo muntu yarazana imbugita ukamengo yayigucumita yandi yariko arayangisha, mugabo akibuka amategeko ibyo avuga n'ingene amaze gupfungwa kenshi, ngo agaca aho kuyicumita wa muntu agaca yicumita mu kiganza igatobora inyuma, amaraso agaseseka. Hanyuma ngo ibishavu yari afise, uburakari yari afise, ugushungumirwa yari afise, ngo bigaca bibona kumera nk'ibisubije hasi, kubera kurumva nawe nyine buryo bijyose nta anesthesia yaba yiteye, yarababara. Ariko mugabo yarumva yuko umengo basina mitende kubera yuko aciye yicumitiye imbugita mu gishingo cyo gucumita. Ni ukuvuga utigiye kure yiwe wari gusanga yawe yagize ntiyagucuza. Abantu bari bamaze kumumenya rero ngo ni ukuvuga yuko ashavuye hariho urugero yagerako atisha umuntu, adacumisa umuntu, ari we yahitamo kwicumita. Urumva ko iryo shavu ryari ishavu riteye ubwoba, ryari ishavu ridasanzwe. Imana yacu nidutabara. Hari abandi iyo bashavuye n'ibintu bakamenagura. Imana yacu nidutabara ugasanga ibirahure aramena, amasahani aramena iyo ashavuye. Hanyuma ryashavu rimaze kumuvako agaca asubira kurudweta yicuza kubera ibintu yamenaguye, ibintu yahombye. Imana yacu nidutabara. Amaradiyo n'amateleviziyo ugasanga umuntu yamenaguye ngo ni ishavu. Iyo kameremere, icyo kintu, uwo muzi wo gushungumirwa, uhereye none wewe waganzwa nawo, wowe usanze ufise ishavu ugaza wumva umengo n'ibintu byose ubimenagura, ugasanga umengo n'umuntu womwica. Abandi baravuga ngo numva mfise ishavu ryogurura indege. Wewe ufise iyo kameremere wumva yuko utabereye ku bana b'Imana, ku bantu bari mu rugendo rw'iyobokamana bakiriye Yesu ngo ababere umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bitwa ngo n'abakozi b'Imana mu buryo kuko burya ico umuntu yitwa ku bw'inshingano ajejwe kirashobora kuba ataco gipfana n'ingene kameremere yiwe imeze. Naho rero bavuga ngo
mugabo sinzi ko kumbe byari binyakuri, ugasanga umuntu wavuze ngo sha uje mwiye batari ku munsi w'Imana ngo burya ngo nakwereke urazonsomotse uzogaruke nzokwereke. Reka twumvikana ko uyu muntu yase gukora icyaha, yase gushwana, yase kugwana kubera ko ari ku munsi w'Imana ngo yame gusenga. Bashimye ngo hari iminsi yo kugororoka ko n'iminsi itari yo kugororoka ko. Imana yacu ntidutabara rero, inshingano umuntu ajejwe zirashobora kutagira aho zihuriye na gatoya, novuga ngo n'ingene umuntu ameze n'ingene umuntu yitwara. Rero cyane gihambaye ninaco Imana ikeneye ku muntu si ukuntu yitwa ku bw'inshingano ajejwe, ahubwo ni ukuntu ameze, ukuntu yahindutse, ukuntu yitwara, ukuntu avuga, ukuntu akora, ingeso ziwe. Imana yacu ntidutabara ingene umutima w'umuntu usa. Inshingano z'uko naka ari pasiteri, naka ari umuririmbi, naka ari umujenama, naka ari umusenzi, naka ari umudiyakoni, naka ari umupatiri, naka ari umubishopu, naka ari apotre, izo oyi ibyo burya bigarukira aho nyine ahinduma gutyoye. Tubimwita uko umuntu kubera ko nyine ariko bimeze ariko umugabo hariya mu mutima mbega by'ukuri bimeze gute. Kandi burya gakiza Imana ishaka nako mu mutima, sako mu mazina twitwa y'amatitwa. None rero n'ano majambo nanje ubwanje ndumva yuko ari amajambo umuntu wese akwiye kugiramo umutwaro. Mana mfasha sintwagwe n'ishavu, kuko igihe cyose ufashe ingingo uri mu ishavu usanga ufashe ingingo mbi. Twaragize ikiganiro igihe kimwe ngaha twerekana ni ryari umuntu adakwiye gufata ingingo. Twasanze harimo igihe umuntu aba afise ishavu ryinshi ntakwiye gufata ingingo, kubera ingingo ifatiwe mu ishavu yama iba ingingo mbi. Imana ntidutabare rero n'abahirwe abantu batakiganzwa n'iyi ngeso, batakiganzwa n'iyi kameremere, novuga ngo yo gushungumirwa no kuba umuntu w'inkazi. Kuko aba bantu ibyaha novuga ngo biba biki, kuko twabonye ngo uyu muntu ameze gutyo ngo agira ibicumuro byinshi. Hariho amakosa menshi aba bantu badakora kubera yuko badatwarwa na kameremere yo gushavura. Kuko udashungumirwa n'ingoga, utarurumba n'ingoga nk'isafuriya, urumva arimetiriza, akihangana, akiyumvira neza imbere yo gukora ikintu. Akavuga ati none burya noshishoza sinosanga hariho izindi impamvu zatumye bino bintu bigenda gutya. Uyu muntu n'umuhirwe, ariko n'umuhombe umuntu atwarwa n'ikameremere yo gushungumirwa n'ingoga. Uyu muntu afise ishavu ntidogurura indege. Uyu muntu ibicumuro vyiwe bigwira ku mwanya kubera ko iyi kameremere ikoresha amakosa menshi. Imana ikigomba ntiyagomba yuko woba umwe muri aba bantu batwarwa n'ikameremere yo gushungumirwa no kuba umuntu w'inkazi, aho bigomba yuko umuntu atuje. Ijambo ry'Imana muri bwa buhirwe umunani cyangwa se muri ba bahirwe umunani Yesu yavuzemo ngo hahirwa abatekereza. Iryo jambo hariya muri Matayo niho turisanga igice cya 5. Kumbure munyemerere ndarirabe kugira ngo turabe. Ni ku murongo wa 5 avuga ngo hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Kandi aya magambo twarayasiguye ko cyane muzi murabe, twarabye abahirwa mu bwami bwo mu ijuru aba aribo. Dusenga Imana rero tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Nizera yuko ugiye kuraba ingene wometiriza ishavu no kuba umuntu w'inkazi ufise kugira ngo hagire igihe yikameremere itsindwe muri wewe. Umwami w'abami Yesu tugushimiye cyane kuba n'amajambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akayiraba ibishaka avuze ngo Mana nanjye nsanze bihora bingora, ishavu jewe mfise usanga ryomara ibintu, ryomara abantu, nama nafashe ingingo kenshi ziturutse ku ishavu. None rero ngwiza ko imbabazi nifuza kwemerwa nawe. Uyu muntu ageze gutyo, asenze gutyo, yitahuye, numugirire neza kandi numushoboze kunesha ishavu. Ibisigaye muri ko umuntu ahindutse kandi akijwe neza mu izina ryawe gera Kristo Yesu, natusabe tuvyizeye. Amen.